Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe mwe banywanyi bakunzi bacu mubandanya kugenda mudukurikirana irya nino mu mihingo itandukanye, abari ku mugabane w'abanyamerika mwese muri ku mugabane w'abanyaburaya, abari ku mugabane wa Aziya, abari ngaha mu bihugu vy'ibibanyi mu buraruko mu Rwanda, mwese muri mu burengero muri Kongo, mu buseruko muri Tanzania, abari mu bumanuko, abari ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi, intara, amakomine, imitumba, ubucimbiri, imisozi bigiye bitandukanye, bivanye n'aho buri umwe wese adukurikirana aherereye, mwese ndabahaye kaze. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa, fyonda sabone, hama uraca uja ngaha iburyo uraja no kantu kameze nk'agakengeri, amakuru, ibiganiro dutoza umwanya ku mwanya bizaja bikugerako aho uzoba uherereye hose kw'isi. Amakuru azindutse ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi, leta y'Uburundi isubiriye kwiyamiriza igihugu kibanyi c'u Rwanda. Leta, abategetsi batandukanye, umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye, umuvugizi wa Ntare Rushatsi, umuvugizi wa leta y'Uburundi, baciye biyamiriza ko u Rwanda arirwo rubandanya guha ibigwanisho umugwi wa Rede Tabara. Rede Tabara nayo mu kugaba ibitero ngaha mu gihugu c'Uburundi yagisibije. Ibitero bibiri yaraye igavye mw'ijoro, haraye haguyemwo abasirikari n'abasivile. Rede Tabara yagirijwe kwica abasivile, ariko mu kwemanga ico gitero umugwi wa Rede Tabara waciye ucisha ku rubuga rwayo rwa X wahoze rwitwa Twitter, uca uvuga ko atari wo wishe abasivile, ko wowe wagwanye n'abasirikari. Abasirikari b'u Burundi baciye bagwa muri ico gitero, ibitigiri vyanyegejwe. Abo Rede Tabara yaciye itangaza sibo leta y'u Burundi yaciye itangaza ko aribo bapfuye, ahubwo leta y'u Burundi yo yaciye itangaza ko ari abanyagihugu bapfuye. Ng'ivyo bikaboneka ko ari propaganda za leta y'u Burundi, z'abategetsi b'u Burundi, kwerekana ko Rede Tabara yica abanyagihugu ikica abasivile aho kwica abasirikari, kugira ngo abanyagihugu banke urwanko rukabije cane umugwi wa Rede Tabara. Ni mu gihe umugwi wa Rede Tabara uvuga ko imirindi yabo, imirindi y'abatabazi, ko bagomba kwinjira ngaha mu gihugu c'Uburundi barahiye bakarengwa, kugira ngo batabare abenegihugu bicwa n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD, bicwa n'umugwi w'imbonerakure, igisirikare n'igipolisi, iperereza ry'u Burundi ngo bari bazi ko babamaze, ariko ngo baracahari. Izi nyeshamba, aba bagwanyi ba Rede Tabara, igihugu c'Uburundi mu kwiyamiriza no kwiyerurutsa kwerekana ko igihugu kibanyi c'u Rwanda bafitaniye urwanko, bavuga ko izo nyeshamba ziba mu gihugu c'u Rwanda, kandi ko u Rwanda arirwo ruziterera ruziha ibigwanisho. U Rwanda ruvyiyamirira kure, kandi uravye nawe koko nago ivyo igihugu c'Uburundi cagiriza u Rwanda arivyo, bivanye n'uko umuhari wa Rede Tabara ubarizwa mu gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo. Igihugu ca Kongo iyo ciharura imigwi yitwaza ibigwanisho ibarizwa ku butaka bwa Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo, umugwi Rede Tabara nawo uri muri iyo migwi ibarizwa kuri ubwo butaka bw'igihugu ca Kongo. Umugwi Rede Tabara iyo ugavye ibitero, usanga ugaba ibitero uvuye mu gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo, niyo utera uturutse, ni nayo wongera gusubira iyo usubira guhunga. Ivyo vyose ni ivyabona vyerekana ko izo nyeshamba za Rede Tabara ataho zihuriye n'igihugu kibanyi c'u Rwanda, ahubwo abategetsi b'u Burundi bashaka kubigereka ku Rwanda ko arirwo rutunze kandi rugaha ibigwanisho izo nyeshamba za Rede Tabara. Ivyo vyose ari ububeshi bukomakomeye cane, ari ukugira ngo abategetsi b'u Burundi babone ico baheraho bajana ingabo ngaho mu gihugu ca Repubulika
Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo mu kubandanya bahungabanya banica abakongomani bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda babita Abanyarwanda bafatanije n'igihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Benshi bakabona ko umukuru w'igihugu c'Uburundi Varisito Ndayishimiye nawe agomba kuja mu kagwi k'abahungabanya umutekano ngaha mu bihugu vy'akarere, nawe akabandanya abazwa ukungene yama yanka gutatura ikibazo c'abagwanyi b'u Burundi bari ngaho mu gihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo no kuja mu biganiro n'abo bagwanyi, hama agaca avuga ko bateye bava mu Rwanda kandi biboneka n'ikimenyamenya biyemerera babonye bava muri Kongo bakanasubira mu gihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo inyuma yo kugwana n'abasirikari b'u Burundi mu bice bishira uburengero n'ubumanuko bw'igihugu cacu c'Uburundi. Ikindi nuko abasirikari ba Red Tabara mu mwaka waheze baciye bafatirwa mu Rwanda, bafatwa n'igihugu kibanyi c'u Rwanda ubwo bafatiwe mu kibira. Ingabo z'u Burundi zahanganye nabo mu buraruko muri za komine Matongo, Kabarore, Bukinanyana na Cibitoke. Izo komine ni izo mu ntara ya Cibitoke na Kayanza. Mu nyuma yo kugwana n'abo bagwanyi biravugwa ko baciye basubira mu kibira babakurikiranayo bajabuka urubibe basanga ingabo z'u Rwanda ziryamiye amajanja bari maso baca babatoza intoki. Abo bagwanyi ba Red Tabara barafashwe bafungirwa mu gihugu kibanyi c'u Rwanda, mu nyuma u Rwanda rwaje kubarungika ngaha mu gihugu c'u Burundi rubarungikira igihugu c'u Burundi. Bakaba biboneka ko rero u Rwanda rutari kuba rushigikiye inyeshamba za Red Tabara ngo bagiye gufata abo ngabo kandi babandanye babarungika ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ivyo biraboneka ko u Burundi ahubwo bufise izindi ntumbero zinyegeje inyuma yo kubesha ko u Rwanda arirwo rufasha abo bagwanyi ba Red Tabara. Ngo biboneka ko urwanko abarundi bafise ari uko abarundi bamwe bamwe bahungiye mu gihugu kibanyi c'u Rwanda, izo mpunzi u Rwanda rukaba rwaravuze ko rutocura impunzi ku nguvu nk'uko Uburundi bwavyifuzaga. Bwipfuzaga ko abarundi bahungiye mu Rwanda mu mwaka w'ibihumbi 2015 bobandanya barungikwa ku nguvu bagatahukanwa bakava muri ico gihugu. U Rwanda rufatanije na HCR ishirahamwe rijejwe impunzi kw'isi baranse ko abo barundi batahukanwa ku nguvu. Uwuzokumva yipfuza gutaha kubwiwe ari we agomba kuzotaha muhira iwabo ngaha mu Burundi. Ivyo vyose rero biboneka ko Uburundi arivyo bwitwaza ko Abanyarwanda banse kwirukana abarundi ku butaka bw'ico gihugu kibanyi c'u Rwanda. Amakuru abandanya yemeza ko Varisito Ndayishimiye ariko arakorana vya hafi na Felix Antoine Tshisekedi n'umuhari wa FDLR w'Abanyarwanda ubarizwa ngaho mu gihugu ca Kongo, bakinjira ngaha mu gihugu c'u Burundi bakaja guha imyimenyerezo imbonerakure n'abasirikari b'u Burundi. Murazi ko uwo muhari FDLR ufasha nanone igisirikare ca FARDC ngaho muri Kongo. Babashize mu gisirikari ca FARDC nanone ngaha mu gihugu c'u Burundi biraboneka ko bariko bararondera ukungene boja mu gisoda c'u Burundi mu kubafasha, na cane cane ko hariko hararungikwa abasirikari benshi ku mipaka ihuza igihugu kibanyi c'u Rwanda n'ic'u Burundi mu bice vyo mu buraruko bw'igihugu cacu c'u Burundi, kuja kwitegurira ko bashobora kuzogaba ibitero ngaho mu gihugu kibanyi c'u Rwanda. Ngo biraboneka ko ngo Uburundi bugomba kwivuna u Rwanda babagiriza ko ari bo bagaba ibitero kandi bagafasha umugwi Red Tabara.
Kugira ngo amakuru mwene nk'aya aza gushikira fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa fyonda sabone, hama uraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwako kantu kameze nk'agakengeri, amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Mwe mwahejeje gufyonda subscribe kandi tukaba tubakengurukira cane.